bariko barabatoza ngo bace baja gucungera ku mupaka mu Kirundi, abandi nabo ngo bace babandanya ahandi. Iyo myimenyerezo ya gisirikare iri kibera muri komine Muyinga itangwa ku mugaragaro izuba riva. Ikibanza iberamwo kiraho bita Muguya nko ku birometero 2 uvuye mu Gashoho. Umwe mu banyagihugu begereye ahabera iyo myimenyerezo aravuga abayikoresha bari bo. Soromwa nyine n'aba bantu baba baratashe baravuye nko mu Kidede bahoze mw'ishamba mugabo baba barademobirijwe. Uvugira nk'uku ukumva ngo ca ngaha genda uje kwigisha bariya bantu, rero bagatora nyine nk'abanyagihugu bigishijwe n'abandi bakakwigisha nyine ivyo bikuriye mu mutwe. Uretse ko izo nsoresore ziriko zirungikwa mu vyo zidashoboye, n'inzara iri mu kuzicira muri ico kibanza zihererwamwo iyo myimenyerezo, ari naco gituma abanyagihugu baciye bafatwa mpiri bategekwa gutanga ibiharage vyo kugaburira urwo rwaruka rwa CNDD-FDD. N'abadandaza ntibasigaye inyuma kuko nabo bategetswe gutanga umuceri. Uwutabikoze nk'uko isoko rya RPA muri komine Muyinga ribandanya ribimenyesha ngo araheza agaharirwa ivomo ntiyabe hakigira uwumuhanirwere naho yoshikirwa n'ingorane. Ni ukuvuga batanga itegeko abatware bagaca bitoza, umutware akabitoza mpaka bahuye n'ikibazo, nabo kandi bamubwira yuko uwase kubitanga ntumuhate. Ni ukuvuga rero iyo bakuretse wase kubitanga bigasaba yuko uja kubitura, bakubwira ati wewe uri muri ca gihugu citwara, wewe genda witware, kubagutwara twe ntitugutwara, kuko yaba tugutwara uba wemeye ivyo tukubwira, nubwo bogukura iryinyo wowe utaha uko. Ico gitugu abanyagihugu b'Imuyinga bacamirira kure bagasaba leta kubakura ku gurusyo, na cane cane ko basanzwe bugarijwe n'ubukene butagira izina. Ubona ko benshi muri bo bitanakibashobokera kuronka ibitunga imiryango yabo.